drama. Maybe. Oh. Welcome, bro. Yes, of course. Okay. Yeah, yes, of course. Been a drama. Yes, of course. Okay. Tugiye kwakira drama T kuri Yaga Tech today. Of course, reka tumwakire right now ariko ritegura ni marque ya BMW ku bantu batari babizi ni imodoka igezweho cyane. Urashobora kwegereza pine ngaha. Urashobora kwegereza kuri pine ni marque ya BMW. Ni imodoka igezweho ikaba ifise umuririmbyi akomeye cyane mu Burundi Drama T Baby Killer. Of course, urashobora kwegera ino OG tumanze tubereka imodoka Drama tarasohoka. Ini mbere urashobora kubona yuko ni BMW, ni imodoka igezweho, ni imodoka no kubwira ati no muririmbyi wa mbere hano mu Burundi afite imodoka iri class ni white. Ndakubwira ati turaza kuyagana Baby Killer muri no mwanya, ndaza kumuyagisha byinshi muri no mwanya Baby Killer, muraza kumva byinshi kuri we kandi tuza kuyaga kanya keza cyane. No kwibutsa yuko afite indirimbo agomba asohore n'indirimbo zine zizosohoka ubu vuba, bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Of course nutangurira kugira subscribe kandi utagira subscribe. Abantu benshi bariko bariyumvira ati kubera iki turi ngaha, kubera iki turi muri kino kibanza. Nuko neza na neza twazanywe no gushobora kuyaga n'abamenyesha makuru kuvyerekeye concert izobera hano nyene kuri Mutwenzi Bar. Of course reka rero tumwakire Drama T. Yeah. How you doing? Yes, mukanya tugira tumwakire Drama T. Of course. What's up, bro? Umeze good? Praise. What are you doing right now? Oh, okay. Nice you call. Sure. Yes, it's your boy Drama T Baby Killer. Baby Killer good? Yeah, ni bon. Umeze fresh? There you go. Ariko umeze neza. Mwamye murabiriwe? Twariko turaba imodoka, turaza kuyaga byinshi hamwe nawe sivyo? Merci beaucoup. Turaza kuyaga na Drama T. Ego cyane, appreciate that. Muko nababwiye muri no mwanya cyari imodoka ariko aritegura premièrement araberewe cyane, muraza kumubona uko naza guca hano, muraza kubona byinshi, turaza kuyaga nawe. Rero tugumane ngaha, hari abantu benshi bariko baraza muri kino kibanza. Urashobora kwerekana abantu bariko baradukurikirana bari ngaha live, you know? N'abantu benshi bari hanze ni entourage ya Drama T muri no mwanya. Afite indirimbo igiye gusohoka, indirimbo zine no jita ni nka playlist cyangwa EP indirimbo zine, muraza kumenya byinshi. Of course, gumana natwe rero. Lino jigute rero. Mahoro. Ndifuza ko ndamukiza ariko aradukurikirana muri no mwanya. Mugire cyane. Yes, indirimbo zawe ziko zirakundwa cyane mu Burundi bwose, amahiti yawe ugumutwika papa. Wiyumva gute kubona muri no mwanya ugeze ahantu ugira ahantu abantu bagavuga ati Lino G. Cyaza ko ari sawa. Na ma periode gani ni byose d'Imana. Kabisa. Of course. Umwaka wa 2024 wari umeze gute ku muririmbyi Lino G? Ibibazo byinshi. N'inyishu nyinshi nazo zarabonetse. Iyo uvuze ibibazo byinshi n'inyishu nyinshi, umufana wa Lino G atahuriki. Lino G n'umugabo. Umuhungu akuze. Rero umugabo n'ibibazo baragendana. Of course. Hari ibintu byinshi biguma bitrendinga ko ndakuronse, reka ndagutemwe kano kana. Ariko ako byatuzanye. Félicitations from. Merci. Félicitations. Kubera iki? Kubera uri kumwe n'umwe mu bigeme bagezweho mu gisagara cya Bujumbura. Ari wari nyuma. Ari nga oya ntawe hari no musini bari kumwe. No musini muri kumwe. Monia Fleur amerewe gute? Arakomeye. C'est bon, wamusize muhira? Ego. Wamusize home? Arakomeye kabisa. Good kabisa. Best couple in town. Thank you. Of course. Yes, reka tugaruke mu muziki rero Lino G. Wasohoye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye muri no mwaka. Twagiye turabona amafoto uri kumwe na Satbi. Imwe umufukamiye kuri stage, uronse award. Hari ibibazo abantu benshi biyumvira tujya munsi waramuhanaguye kirato Satbi, ujya munsi uronka award. Satbi avuze iki kuri Lino G? Actually yari award yatuza indirimbo twakoranye. Rero nanifise kumwereka ko nkiriho konesa ivyo yakoze. Rero iyo ndirimbo ari mu bayihezagiye cyane mu Rwanda runini kuri we. Rero nibaza Satbi n'umuririmbyi munini ni an icon y'igihugu twese dukwiye kubaha kandi
tugeza agaciro kugira ngo nibo badutanguriye imbere batwereke natwe aho baciye. Yeah. Benshi baravuga ati Linoji aritonda, Linoji nta bintu by'amabezo zo musangamwo, Linoji n'umwana atekereje cyane. Cyane cyane baragukunda mu bihugu byo hanze nka Canada, Australia, Belgique. Umufana ari muri Belgique yifuza ko Linoji aca kuririmbayo. Avuga ati genda keneye ko muna Linoji. Umufana nk'uyo mubwira iki muri no mwanya? Vuba turi kumwe. Umwaka turi kumwe ukurikira turi kumwe kabisa. Of course. Confirm. Turi kumwe kabisa. Ati barindire uragenda tu. Vuba turi kumwe kayego. Nirihe banga Linoji ariko arakoresha muri Usenga Imana no gukora cyane. Ndibaza ko ntakora gusumba abandi mugabo ku ruhande rwanje ndakora ibyo nshoboye. Inyuma y'amezi make cyane. Hari amakuru twigize twumva ngo Linoji yambikwa na Santi Buja. Ndabivuze kubera mbonye uberewe cyane. Ego biracameze kurya cyane. Bose je ndambirwa n'abantu benshi ariko ubu nambitswe n'itwa Kenny Stylist. Yeah. Ariko je abasisi benshi turambikana abo dushoboye kwambikana turambikana. Of course. Akabazo kamazi ko Linoji muri Centre Ville. Yuri ngaha nyine mu gisagara ca Bujumbura. Nihe place ihora ushikamwo canke n'ahantu nihe Linoji akunda gusohokera kenshi? Yesi ndi umuntu wo gusohoka cyane, ndi umuntu wo mu nzu. Banibereye muhira kenshi. Ariko ahashoboka hose bene bubaye n'abagenzi abakora benshi n'abagenzi iyo bikunze iyo bishitse nanye ndajayo nk'abandi. Ati usohokera ahantu hari byunguka. Oya? Byunguka you mean? I mean ahantu ugiye nko kuri show gusa. Oya? Ndamara sohoka no mu bandi no mu nk'abandi bantu bose basanzwe. Nyuma y'ubusani nanje ndi umuntu. Of course. Umbwiye akajambo kajyoshe cyane ati nyuma y'ubusani uba nawe uri umuntu asanzwe. Kujya abandi basohoka nanje ndasohoka. Reka turangirize kuri kino kintu. We. Karibu. Ni sawa. Of course. Reka turangirize kuri kano kantu Linoji. 2025 umufana wa Linoji. Umufana yakunze indirimbo nshasha yasohotse ubu vuba. Ya benshi barayizi. Umufana wa Linoji 2025 tuyiteguriye gute? Back to back. Umuziki back to back. Nazo ko imyaka eze twaratevye cyane tuzadutera gusohora imiziki mugabo ubu nibaza ko ari cyane. Of course reka turangize ukabazo ka Landry Promoter. Landry Promoter Linoji amuha yihe shusho mu muziki wiwe? Ni manager wanjye turakorana. Si shusho ahubwo turi bamwe turi umuntu umwe turi hafi umuntu umwe turakorana undi ni hari nibikorwa no baba yabibona wewe yabikoze imbere yuko mege mu bantu babikurikirana cyane gose. Of course reka ndagushimira rero kuko sinkunda gutevya umustar jewe mu kiganiro cyane iyo duhuye n'umusanyi. Merci beaucoup dusezera dusaneza muto aberewe cyane kabisa twikanande yego nama period ya murakoze cyane muto. Merci beaucoup mbwirira abantu bagiye subscribe kuri Yagatech mbwire subscribe shikikira impano kapitene umuntu wanyu wa kera cyane gose je ndamwibuka kama natanye kuma ibiganiro kuva kera kabisa rero mumushigikire nawe komeze gutera imbere murakoze cyane. Merci beaucoup. Big love bro. Asante sana bro. Thank you so much. Satubire kandakora musina mahoro. Umeze neza? Fresh. Ego ndaguhaye ikaze kapitene uyu munsi nagize ibako ryo kuyagana Satbi Satellite. Ndiye mzee. Unapendeza mzee? Ego cyane. Yes of course ni Satbi Satellite yamaze gushika mu kibanza aho yaramukije gusa abakurikirana Yagatech. Lazima nakubali mzee. Tupe content cha King. Uni King Satbi. Journalist. Ndio mchongo. Satbi gute? Eshi. Uraberewe cyane. Merci. 2024 ngiye irarangiye waje kuraba ahantu uzorangiriza umwaka aho uzokubita show. Naha. Umutwenzi. Yego cyane. Naha nyine ku mutwenzi kabisa. Tugira he? Iza kubera hariya anye ahantu bateguye ni hajya. Tuje. Okay, urashaka kuduga buke. Chake twe turanwa. Turashaka turanwa ibyo dushaka byose birahari. Pima. Rero gwagwa akanusu. Kisa wabanye. Drama. Welcome bro. Yes of course. Okay. Yes of course. Bina drama. Alikuwa ni mchana kwa vijana wangu kutafuta quality. Yes of course. Okay. Anaanza kuuliza ngo dramatic unamuonaje? Lazima ni mchane.
Wewe wase uko fresh. Ama vinili kale basati mwa Taweza. Baby killer your vibe. Yeah. Bana mnachamia msosi pale. Duga OG. Mzee mbona msosi? Chia kuku. Duga OG. Mtoto anawaka. Mzee. Shunga fresh mali. abaneza. Watabeba hayo. Baby killer iko hapa na uiona. Yes, nkuko muriko murabibona ni Satbi yamaze gushika mu kibanza neza na neza aho ubona ari kumwe na Drama T, ari kumwe na Lino G aho bariko baratera inkuru. Twagerageje kumuha microphone. Yo, take this one. Afuna yuguru ndi mubano ya Allah subhanallah. Yes, nkuko uri kurabona Drama T. Kapiteni arafise ikibazo agomba kubaza ama tubandanye n'abandi kugira duce kurekura baririmbye. Ego cyane urakoze Landry Promoter. Ikintu ca mbere manje gukeza abatiguye bino bikogwa nongera nkashimira aba artist ko nabashoboye gushika mu kibanza kuko hari abadakunda kuza iyo baje kuyaga n'abamenyesha makuru. Ikibazo canje ca mbere kija ku mwami w'umuziki w'u Burundi King Satbi Satellite. Ikibazo canje ca mbere kivuga ati King wiyumva gute premièrement kubona uri kumwe n'ugwaruka canke new generation imbere yiwawe kubona uri kumwe na Lino G uri kumwe na Drama T wewe nk'umwami w'umuziki w'u Burundi bakuze babona bakuze bumva mu muziki wiyumva gute right now? I feel good. I feel good ndiko na hit maker bagezweho. It's been so long time ndi kuri hits and ntare kuri hits ariko abapeti baje bashaka kunkura kuri hit naba barakaze gose kandi sizi ko bazosiga ndi muzima. Iyo uvuze gutyo no akuri kuratera ubwo bumufana wawe tabakuraje yuko atagidashoboka ntakidashoboka kuri isi je nakuze mbona Jafar yazi is a respectable man ariko nakuze ndamubona ariko bara big fees no idea un jour tu la compete makidashoboka byumvikana yuko ntabwo bisubira ngo gwaruka ruza mugerageza gufata talented zabo muzigeranya ego respect igomba kubaho ariko music ni capitalism undonkeye umwanya ebana you kill me ndakuronkeye umwana bro I kill you. Uravuze ikintu ciza cyane ya Drama T yagushigikira ku majeste yaga I kill you. Of course. Reka ndagushimire Satbi ariko ndangiza na kano kantu concert uzobera mu Kamenge. Yeah. Abariko baradukurikirana bari mu Kamenge. Abafana ba Satbi turazi ko Satbi bafite abafana King Satura Team Satura bakunda kuzana bijya bintu hejuru iki kintu twobwira bajya abafana kuko hano urabona yuko hameze nk'umengo hokononekara kuko abafana barakunda kuryoherwa cyane bakamenagura ibintu. Ushaka kuvuga yuko abafana banje bamenagura ibintu ariko nibaza yuko abafana ba Satbi wa 2014 sio abafana ba Satbi ubu beshi bari muri mwebwe bafise full activities batanga support mu bundi buryo abahari ubu da universitaire arabantu bitahura bamenye bakuze nashe twarakuze bro ntago tukiri babandi abantu tujagaye uni fresh sasa gomeza umutima mu nda abafana banje ntacyo bazokubwira ahubwo muziki wanje nuzogukubagura. Merci beaucoup Landry pardon gato nagomba nje kuri Lino G na Drama T akabazo kamwe reka mere kuri Lino G uri umwe mu baririmbyi bakunzwe muri Nord cyane Nord basigaye bakwita umwami wa Nord muri uno mwanya bose wara bakubise hasi ni usigaye uri chat hano muri Nord ku munsi wa le 25 witeguye gute? Icyo kintu kizaza ko twabivuze cyane ko twiteguye dusanzwe dukora umuziki n'ubundi yo mu muziki dukora harimo na show rero show n'umusogo n'abo bantu badukurikirana
abantu bo muri Noro bose bavuze baze bahagere baza ko atakundi kwitegura kurenze n'ubu nyene bibaye twobakubita of course ako tundiro 25. merci beaucoup Akoze cyane. reka turangize kuri Dramati ikintu kimwe tumuzi ko Baby Killer nuko ari umwami wa design ya stage kuri stage aragira designing nyinshi zigiye zitandukanye nico kintu tumuziko kuri show ijya stage ya Mutunzi Bar ukuntu uyibona tuzoronka creativity izoshobora gukwira hajya konzi ibiheruka wazanye ibitanda uzana n'abaryamye ku gitanda bibe bintu nyene biryoshe cyane mbe bizogenda gute ni sawa nk'umu artiste twamatwiteguye mbwa nibaza ko yiharira kwiye umuntu ariko n'amashugu je chamenye ngene ndakinisha merci beaucoup nakoze kumwe ijambo hama